Umunsi wa kane witwa Wealth ubutunzi dutungishijwe nayo. Umunsi wa gatanu witwa Life murabisiko Freemason n'abandi batanga abantu kuwa gatanu mugiye kuraba neza niyo misi bapfa. So twe twatura Life kuko no munsi ubuzima edare turemeza ko Yesu apfuye kuri uwo munsi wa gatanu. Umunsi wa gatandatu tuwitwa Joy kubera ko twebwe twizera ko umunezero n'Imana yaduhaye. Ariko mwisi uwo munsi witirirwa Sankai ambiance ico gituma aba rockstar bakora ama concert kuwa gatandatu kandi ategerezwa gupfa umuntu. Yes na ma sacrifice akorerwa kuwa gatandatu. Sinovuga ngo sindamuzi. Sinovuga ngo nituvugana. Ariko murabizi ko ataba kenshi muri kino gihugu. Nibuka gusigiye dorukana duka kubonana turagumiranye cyane diko nganira ivy'ubwami n'ivy'umuco kandi ngaba nizera ari mu bantu navuze ngo muri uno mwaka tuzomubona ariko arakorera Imana. Narivuze even if in the church ndavuga ngo ndizera kumubona umva ko navyatuye kubera ko ndabikunda kandi ndamukunda yuko umusumwe yo bari kwararirimbira Jesus ariko aravuga ubutumwa ariko aramamaza Kristo Yesu. So urumva ko nabonye nifuza ko kwinjira mu bwami bwa Kristo suko twabirengagije ahubwo igikorwa dukora kinini bikuribo ariko ikindi kandi twizera nuko nino video n'ubutumwa bwiza kuri bo biraboneka neza ko abariko barambona babona ko ntagiye gupfa meze neza mbayeho neza mvuze ko mbayeho neza haleluya. Okay, mvuze ko mbayeho neza nibisigura ko mbayeho neza kubera ko ama modoka menshi cyangwa ko mfise inzu je mvuga ko mbayeho neza kubera ko mfise amahoro umutima je mvuga ko mbayeho neza kubera ko ntekanye je mvuga ko mbayeho neza kubera ko mfise ivyizigiro apana vy'ukubaho gusa no mfise ivyizigiro uko n'inyuma yo buno buzima je zoba nicaye mu ijuru na kintu gikomeye ku buzima bw'umuntu nko kugira confiance nko kumva yuko afise ico bita ivyizigiro kuko umuntu wese aharanira kubona kazoza agafasha umurongo. So akazoza kanje kubu nakazoza kuri je karafasha umurongo. So bivugana yuko nabo ico ndabifuriza nico. Yes. Nina Big Fizo bamubajije ati mbega Fizo nigiki wifuza kw'Imana yo gufasha cyangwa nigiki wifuza kw'Imana yo gukorera ngo ndifuza yuko Imana yoma iherezo ryiza. Haleluya. Uvyakira guti umva guti nanje ndifuza ko Imana mu iherezo ryiza ariko kandi canogera kandi je ndifuza cyane yuko Imana yo mukoresha mu gihe canone birashoboka yuko Imana ifata umuntu wari wese ikamukoresha ibikomeye. Sigitangaza kuba uwahora twasuguje akoreshwa n'Imana ubu no Imana birayorohera gufata Saul ikamuhindura Paul. Imana birayorohera gufata Daudi waragira intama ikamuhindura umwami wa Israel. So turizera umunsi umwe kubona ariko aravuga ubutumwa bwiza. Yitwa Joshua kweriki batamwise Mose. Kweriki batamwise Jesus. Umbajije akabazo nigeze nimvira ko umuntu yombaza. Okay, yitwa Joshua kubera iki ari umudamu mu prophetess nakiriho kwisi mu gitondo kimwe arazinduka ambira ngo Joshua yambwira ngo kuvubu Imana ibwiye ngo sisubire kukwita Didier ngo ndakwite Joshua ngo kandi bizokora iryo zina rizofata bose ahubwo je ico gihe naribaza ko peut-être nzo kwitwa Mikael kuko nakunda cyane kwirukana abadaimoni ofite ndakunda ibirere vy'intambara byo guturira abadaimoni kuko nabanye nabo mu gihe kanaka so bangiriye nabi so kubahana kuri je no muneze so niyo nari niteze ariko Imana yo ubwayo niyo yahisemo kunyita Joshua bisigura ngo yawe sove Imana irakiza. Joshua deja nizina ryemeza umurundi yuko kijiji Imana yarangijije. Ego rero ku bantu rero babifuza gukira ku bantu rero no bavuga ko baba bafise wa mutima wo guhinduka bo muronka gute Joshua urushengero rwiwe irezo sosio ziwe. Ego ndashima Imana cyane ko mutanze kano kajyo kuri no muntu avuga ngo nanje ngo aya maso ngeneye gukira ngo uyu mutima ngeneye gukira nacere cyane ko ari abantu bari buraya benshi batavyara nsengera bakavyara turanabonana abantu bafise ingorane nsengera bakabohoka. So umuntu ashoboye kumbona bien sûr ego ariyo nimero ufise ngo bakwigira nimero yo gusengera abantu cyangwa nimero public ariko no munsi ndayitanga ubwa mbere ashoboye kundondera kuri plus de 157 75 815 440 guteranya amajana 257 75 amajana 815 amajana 440 iyo ni namba igiye kuba public kugira ngo abantu boroherezwe ariko kandi kuri Facebook ni Joshua kuri page yanje cyo kwandika gusa Prophet of Jesus Joshua nanga y'inyigisho kuwa gatatu saa 4 z'ijoro kugeza saa 6 bandiko ndigisha kuri Facebook live no kuwa gatandatu saa 3 kugeza saa 5 bandiko
nishura ibibazo by'abantu babaza live no kuwa Mungu kandi mariko ndakora ico bita 3e kilte kuva saa 4 z'ijoro kuri live twabonye ufise n'ivyuma upanze neza bimeze neza turiko turasenga Imana ngo iduhe ivyuma byese mu ntango biraboneka ivyo dufise turashima Imana aho tugeze ariko tukeneye equipment so ari umuntu ashobora kuvuga ngo cesho ntushobora gushigikira n'umukozi w'Imana twovyakirana umunezero dukeneye amakamera kuko turota gukora televiziyo aho ibintu nk'ibi biriko birakoreka ibitangaza ni byinshi ni grand format yuzuye intahe z'ibitangaza kandi murafise igitabo cyesike kurandikwamo intahe mico gitabo bariko bandika intahe naco gitabo bibaza ko zoba cyambere ivy'Imana yakoresheje Joshua ziko intumwa zibazandika ibitabo Joshua ni ngombwa ko zova kwisi nujuje amabiblioteke y'abantu ibitabo birenga amajana bizokwandikwa so kandi ahandi bo tubona kuko turatanga inyigisho kuri YouTube umunandise gusa Joshua Prophet of Jesus azobagize neza agize na subscribe kugira ngo tubandanye dutanga imfungurwa so nivyo rero turaboneka muri izo nzira adresse y'ishengero iri mu Ngagara ubu ni ikoranira kandi twizera ko izobandanye ikoranira mu Ngagara kujya Buconyori nimero 36 dukorana buri munsi wa kane muri kilte yitwa Meet the Power of God and Receive Deliverance aho abantu bohoka cyane hama dukorana no ku munsi wa Mungu mu gitondo muri kilte ya saa 3 kugeza saa 6:30 no kwa Mungu ku mugoroba ama kuwa kabiri saa 2 kugeza saa 7 twatuko turakora muco bita prophetic aho tubwira abana makuru yabo batayatubwiye Imana duhishurira byinshi kuri uwo munsi na gerizo nibitangaza aho tubona Imana dukoresha ibidasanzwe ni kibazo cyanyuma je novuga cyane ntangaje cyane naragendeye ingo nyinshi narabungiye abantu henshi ariko ari kintu kimwe nguma niyumvirako iyi calendrier muyibona gute mwibye calendrier iyisa yonyene Joshua byaje gute bavyumvire gute ndabona umunsi wa mbere ni love urukundo ivyo nje natahuye vyonyene shaka ansigurire n'ibindi iyi calendrier yisa ndemeza yuko umuntu abayeho bivanye n'ivyo yatuye maze imisi ndiko ndababwira yuko abantu yuko ndiko ndabakura ko umuvumo wa Gahanga kuko turi muri primaire baravuze ngo Gahanga wishwe n'iki Gahanga aravuga ngo yishwe n'ubwo abagabo acabwira abantu ngo mwebwe muzokwicwa n'akarimi kabo yarabavumye ofe kuko abantu bariko baricwa n'akarimi kabo bibiri ivuga muri mu migani 18:21 ngo ububasha bw'urupfu n'ubugingo biri kuri rimwe alors Gahanga yabwiye abantu ko bazokwicwa n'akarimi kabo burya abantu bariko baricwa n'akarimi kabo cyangwa umuntu gitondo aravyuse ngo ndago aragowe n'ubundi ko yabivuze nta kundi ariko Daudi yavyuka akavuga ngo uyu n'umusi mwiza oraho yampaye kugira ngo ndabonezererwe yes maze gutaura yuko ngomba gukwatura ivyo nshaka ku buri munsi niyo nacenkora iyo calendrier yanje rero ndazi ko kwisi nasanzeho lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche sinzi aho vyavuye gusa kuri vendredi arimo ijambo Venice ni mu badaimoni b'urupfu kuri dimanche ni Sunday n'umusi w'izuba urumva ko amazina bayise Sunday n'umusi w'izuba so sinari kubandanya nitira ibintu ntamenyereye neza nace bitamwo gukora kalenda muri yo calendrier yanje rero umunsi wa mbere yitwa love kugira ngo buri munsi ya mbere nezerege urukundo rw'Imana na cyane ko muri monde spirituel hariyo ivyo tuzi vyemeza yuko umunsi wa mbere no umunsi shetani akora ibitero bikomeye kuko bawita umunsi shetani atera World Trade Center n'ibindi bitero bikomeye byabaye ku wa mbere hama ku munsi wa kabiri witwa union ubumwe kubera ko kuri uwo munsi mwisi imwe mari daimoni ya separation ikunda gukora turi bitandukanye n'ivyo isi yatuye umunsi wa gatatu witwa build twatura yuko Imana itwubaka umunsi wa kane witwa wealth ubutunzi dutungishijwe nayo umunsi wa gatanu witwa life murabisiko Freemason n'abandi batanga abantu ku wa gatanu mugiye kuraba neza niyo misi bapfa so twatura life kuko no munsi ubuzima edare turemeza ko Yesu apfuye kuri uwo munsi wa gatanu umunsi wa gatandatu tuwitwa joy kubera ko twebwe twizera ko umunezero n'Imana yaduhaye ariko mwisi uwo munsi witirirwa sankai nico gituma aba rockstar bakora ama concert kwa gatandatu kandi ategerezwa gupfa umuntu yes na masacrifice akorerwa kwa gatandatu umunsi w'indwi witwa kuri twebwe power kuko mwisi imwe mu bawitira Asteros ni daimoni ica abantu imenyereza abantu ivy'idini abantu bakagenda mu misa ngo muri rythme so kuri jewe urumva ko natura ivyo nshaka alors amezi ubwayo sinatura uko buri kwezi igenda bihinduka donc ntangura umwaka bejeje gusenga ngavuga mana ndakeneye unyiyereke muri no mwaka mbega kuno kwezi kuri jewe kuzokwitwa gute muri no mwaka rero ukwezi kwa mbere kwitwa dunamis n'ubushobozi bw'Imana ukwezi kwa kabiri turimo kwitwa epikaizo ni gitutu c'Imana urumva ko natura ivyo nshaka ukwezi kwa gatatu kwitwa aino ndabizi
ko Imana itegerezwa kungirira neza kandi mugabane wanje kugirirwa neza donc ni cadre yo kwatura ivyo nshaka mu buzima bwanje then cashira byo numva ko no kuyaturako nkuko uzobona ko uyu mwaka twebwe witwa 20/20 n'abantu bari mu 2020 twebwe turi muri 20/20 iyi calendrier umuntu ayikeneye yironka gute Joshua iyi calendrier so muri eglise twarazisohoye turazitanga kugira ngo abantu boroherezwe bazironge so umuntu ayikeneye agira commande akavuga ngo nanje ndayikeneye equipe ya media ikacimufasha ukuntu yayironka bien sûr ibipapuro n'ibitogwa bacambwira ukuntu wayironka c'est pas moi ni equipe ya media ikora twicaye muri salon yiwe ariko hari intebe imwe yiyisa yonyene kubera iki washimye ko intebe yiyisa yonyene okay biraryoshe cyane tukira abana twarakuze twibaza ngo president yicara ku ntebe je kuburyo narizi ko president yirirwa ku ntebe gutya tuze ko ari ku ntebe alors intebe ni ikintu kanaka c'imvugo abantu bakoresha ciza kandi n'amahoro mu nzu yanje rero ni vyiza nashimiye ko abintebe kuko ndakunda kwisanzura ndakunda kwicara ndi libre sivuga ngo ni intebe ya Jenya ara bavuga ko ari intebe y'imigisha unayise yo baceke ndashimiye Imana ko marayicaye ko je nayicaye ko wogendanye no sivyo na kimwe cha condition cyo gituma iyo abantu abashitsi baje barayicarako ariko nayicaye ko ya nuba ko amahoro iyo utari kuba wicaye ko kuvuga ngo abantu kandi kugira na muje kugira ikiganiro frère so urazi ko peut-être na madame Akiza yibaza peut-être ko mu cyumba ari izoka kuko abantu bibaza ngo ibana kwa Joshua bagomba kuba ari bizarre bigemera kora ugira ngo mu ntango yabitaho nonyene ni yabitahura nk'abandi so but God is good every time intebe isanzwe nk'izindi ni decor ni byiza ko mu nzu y'umuntu habonye ikintu kigaragaza boss muravyumva ariko dusanazira ikiganiro cyacu twumva dufata iminota ishika kuri umwe cyangwa umunota ibiri cyangwa itatu tuvugane n'umutambukanyi tuvuga umugore wa Joshua umufasha wa Joshua umugore riva mu ijambo ingorane so ndabizi ko ari kirundi ariko ni byiza ko twaturi ivyo twumva n'umufasha ibintu byiwe yahinduye ubuzima byose arabihindura n'amazina yo twitara abantu yose umufasha wa Joshua radiyemere yes murashaka kuganira ego nkuko twari kumusavye Pastor Joshua Prophet Joshua tuvugane n'umufasha wiwe bite mama sawa biraza neza cyane mu rugo gute n'amahoro menshi cyane kuko turi kumwe na Kristo uvyumvamo gute kuba ufise novuga inkomezi nkizi n'umugisha n'umugisha n'ubuntu ego canke wifuza yuko muzotwarana Kirisugu J sinigeze ndamumenya nka Sugu J Imana ishimwe Jones Joshua ego uvyumva gute uvyakira gute kuba umufasha wawe nuvuga umugabo wawe yoba ari muri bamwe bafasha bamwe baba baratewe n'ingorane nyinshi kuvuga yuko noba mfise solution noba mbanye n'umuntu donc yuzuranye solution isi yose urumva ko biroroshe umugenaje nkene solution sindinda guhangayika nk'abandi kwa ndazi kugira umuronke n'ikibazo mugabo jo urumva ni ikintu Imana yanyihereye hafi ndashima ego kubona bavuga yuko yobakoresha uburozi ukirera bukoresha ngo nubu mu byo akora mu bitangara akora ngo yoba kibikoresha wowe vyakira gute uraryoherwa canke jewe bisigura ko nta ivyo by'amajambo je nta sinigera ndavyumvira en fait si nta n'umuntu yigera ntumbera bimbwira isa yuko dufata nkuko abantu bose dukwiye kumviriza kuko iyo twumvirije bidakwiye kumvirizwa amatwi yacu arahungabana donc imitima irahungabana amatwi agatangura kumva ibitajanye urumva bisigura nta muntu uje arantumbera bimbwira hama kuba avuga ko akoresha uburozi ahubwo iyo bari kubaza ibanga akoresha bari kuza kumbaza kuko ni umuntu sinzi ko ashobora twamubajije atubwiye ngo bagakoresha ngo ari kumwe na Jesus ingufu ziri ni Jesus eko ari kumwe na Jesus mugabo we nivyo abona ego cambere kugira ubu mukomeye cyane kugira ukora ibikomeye utegereza kuba nukomeye Yesu mugabo hariyo comportement kugira ugendane nuwo agukoresha ibikomeye donc nukuvuga nta mwanya w'abagenzagira umwanya agira n'umwanya wa prayer nukuba ndashaka kuvuga ko ajyama amasaha make abaho ashobora guserva akava kuri eglise saa 3 gushika saa 6 akaruka nka 30 minutes tugasubirayo agarutse Facebook live nukuvuga ashobora kuryama nk'isaha imwe cyangwa amasaha 2 4 heures azinduka ariko arasenga
donc ataco ariko arakora aba ariko arafasha abantu bo hanze ku matelefone numva nta mwanya afise ko twumva ko atamwanya afise mbe burya wewe araguha umwanya ego cyane umwanya wanje warenze urahari ndaca kuri plage turaganira tugatembera umwanya urahari vraiment ego mbe turabona uvuze umwanya wanje ni lente ukene nawe ko tuzogusohokana uzoze kuwa mbere ariko rero ariko dipa yavuze ngo mana mujure kavuge ntiyavuga ko nta mwanya umukozi Imana byaramugoye oya kuwa mbere aho nkeneye hose turagenda n'igihe afatiriwe aransaba uruhusha arambwira ati kuwa mbere ndazi ko ari umunsi wawe mugabo reka tubanze dutabarira ihanga hama nkamwemerera amasaha atarashika kure turashaka tugasohoka turabona ufise ikibondo mbega ni umukobwa cyangwa ni umuhungu ni umukobwa yitwa gute yitwa Mary Grace wakunzwe n'Imana agira nshaka kubaza ko iki mwari iryo zina yarakunzwe n'Imana isiguro wayiduhaye mbega bihaje Joshua biragushika gufasha guterura umwana cyane ahubwo cyaranduye benshi badaterura abantu byarabizi afete nawe n'ikintu bamutangarira kuko abantu bamuzi nk'umuntu adafise umwanya rero ndibuka c'était lundi passé twagiye muri ville uko ntashobora kunyemerera je ngendane n'umwana we ataca afise je ndamufatira bible ko bo bible ntigera ishira hasi je ndamufatira bible icyo natangaye ateruye umwana aba mama aba papa abakobwa bose bagenda bamusamarira donc bavuga ati n'abamuzi ati uyu ni hari uwambaje uyu ni Joshua canke n'uwo bavuga niwe en fait ngira n'umwana agiye amuteruye ahubwo umwana icantangaje nuko umwana azi papa wewe cyane kuruta naje twerigana kuko amufashe aramubwira ijambo kuryohego aramuganiriza amubwira ati twe tubayeho kubw'Imana uzokubaha Imana fisi igikorwa uzoma umwanya dukorera Imana ibindi donc aramuganiriza byamwanya rero kumuganiriza umwana acamumenyera ni iki mwifurije umwana wacu cambere tumwifurije kubaha Imana inyuma y'ivyo ndazi iyo umuntu yibasha Imana ibindi byose ni ce sont des accessoires biriyongera ko twonyeze byinshi mu muryango wa Joshua kumburire turashaka kuziza igana cyacu Joshua ndagushimira cyane nanjye ndabashimiye cyane shimira n'abantu bariko baradukurikirana ngezagira n'ubuzima bw'abariko baradukurikiranira hafi sinogenda ntavuze ego kuri uno muntu avuga ngo nanje ubuzima ndabukeneye je ndamuzi Sugujei mu Buyenzi ndamuzi Sugujei aburi imfungu ndamuzi none vyagenze gute yahindutse gute alors icyamindiye nico ngutumiye ngo kiguhindura urashobora gusa kwatura ya majambo nk'utazi n'ivyo uriko arakora ariko ya majambo akaguhindura kuko niyo navuze ego urashobora gusa kwatura ngo umwami Yesu ndakwakiriye ngwino mu buzima bwanje ndize kuri umwami ndatuye kuri umwami ndizeye ko wapfuye ukazuka mbabarira ivyo nagendeyemo ume intango shasha ayo majambo yavuze birahindutse kuko birivuga ngo uwaturisha akanwa ko Yesu ari umwami akizeresha umutima ko Imana yamuzuye mu bapfuye arakizwa so ndaheza ubuzima bwaje kwizera no kwatura ndatumiye abantu mu buzima bwiza umuryango uruguruye umuryango ni Yesu natanze ibanga ryose ryo kuroranirwa biraryoshe umudamu ariko arashingira umuntu intaye kuko serara yuko usanga umudamu uvuga ngo nuko na cyane twebwe tubayeho nk'abasirikare yabivuze ibintu ntashoboye kwivugira ariko yarabivuga kubera ko azi ubuzima bwanje ubuzima bwa intimité n'Imana kari mu bwo buzima Imana ibaheza amen twaheze byinshi rero na Joshua nuvuga yuko sinavyinshi nifise novuga byose yabivuze aho mwamukura aho mwamusanga bakeneye gufashwa mwavyumvise aho muzomukura rezo societe ziwe yazivuze urushengera sengeramwo mwahamenye tuzosubira rero Imana ibishatse on the mic yari Beni behind the camera CK bye